FPI iteka ryawe iteka ryanje. Fraternité de patriotes Ineza. Fraternité des patriotes Ineza, umuvukano w'abarundi b'ineza. N'umugambwe wemewe mu Burundi kw'igenekerezo rya 26 ukwezi kwa12 umwaka w'2023 n'itegeko nimero 530 akarongo 1439 akarongo kabe akarongo 2023 y'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. FPI iserukirwa imbere y'amategeko n'uwitwa Francis Rohero, akaba umukuru w'umugambi muri kino gihe afadikanije n'uwitwa Raphael Nahayo ari umunyamabanga mukuru. FPI none tuyimenyera kuki? Ikimenyetso ni umucungwe uhiye uri kibabi ry'urwatsi rutoto n'ikemanyi c'umucungwe kirabi bubamfu, hejuru indome FPI, musi iteka ryawe iteka ryanje. Ibara ry'umucungwe risigura kwamuza ubuntu, mu kinofunofu maturité humaine. Muti kubera ko mwatoye umucungwe utatoye ubundi bwoko bw'ivyamwa. Muri FPI igihambaye si camwa n'ibara risigura kwamuza ubuntu. Haheze igihe kitari gito twigishwa umutima w'uburongozi nyabwo, none rero harageze ko dusangiza abarundi ineza y'uwo mutima w'uburongozi nyabwo twigishijwe.